araheza n'amashuri. Okay, none ubwo buzima twobandanya tubaho uko nyene kweri? Abapasiyone nibaza yuko munyumva, abapasiyone muranyumva? Erega n'umunsi naje kugira ngo tuvugane icese, tuvugana amaso mu yandi, nta bintu byo kwinyegeza birimo. Abapasiyone muranyumva ko ntababona? Abapasiyone abapasiyone ndabeshe, ivyo mvuze ndabeshe? Ubuzima mubayemwo murabunezererewe? Voilà, mes chers amis, nagomba mvuge akantu gatoya. Iburaya, donc abanyaburaya by'ukuri ntibasenga cyane, mugabo barafise de principe bagirako, ugasanga izo principe ni principe n'Imana ikunda, naho badasenga cyane, mugabo twe tugasanga twe turasenga cyane, mugabo tubayeho nabi. Bo ugasanga basenga buke mugabo bikuvuga ngo naho aba ari principe n'abantu babayeho mukuri, n'abantu babayeho kameme bafise impuhwe. Abanyaburaya uri kuraraba barafise impuhwe kudusumvya, twebwe imitima yaragadutse twarumi. Baravuga bati okay, umukozi wese haba dans le secteur privé canke muri secteur public, umukozi wese ategerezwa gukotirizwa n'ishira hamwe akoreramo. Ukorera muri leta itegerezwa gukotiriza kugira ngo niwaja mu karuhuko k'izabukuru uzobeho neza, ntuzuje gusenga. Izaburaya umuretraite ntusanga bayeho nabi, usanga bayeho neza. Notwe kubera iki ibintu bizoguma bimeze uko? Kubera iki twoguma tubaho nabi? Cyiyumvireko kubera iki? Ahanini niko dukeneye inyishu. Ivyo nza ndavuga vyose nza ndashira ko point d'interrogation kugira ngo tuze kugera aho dutanga inyishu. Ikindi kiraje ishinga kino gihe mu Burundi hari iterabwoba, abarundi benshi buzuye ubwoba. Ubu nta murundi akivuga uko yumva ikintu, araba ku rugohe mugenzi we. Nta murundi akicizera mugenzi we. Oya ndakivuze sinovuga ikintu kitagenda neza, sinovuga kitagenda neza, bonyica. Voilà, iterabwoba bonyica. Arora gacaba vya bindi ubajije umuntu uti mbega ibintu bigenda neza, biriko bigenda neza, agaca kugira ngo yego biriko bigenda neza, kandi azi neza yuko biriko biragenda nabi. Kubera iki? Agomba kize agatwe. Ibintu bigenda neza, yego bigenda neza kubera iki? Kugira ngo akingire inyungu ziwe, ejo aronke kakunyu. Kuko avuze ngo bigenda nabi, bashaka mukura muri ka kazi akabaratashe. Atashe rero none yumva asubira gutunga umuryango gute? Aca yemera guhemuka kugira ngo abarabaho. Nukuvuga ubu bampemuke ndamuke babaye benshi. Ndiko ndabesha? Bampemuke ndamuke babaye benshi. Voilà, umuntu asigaye, umuntu akaja mu mugambwe atari uko awukunda, atari uko akunda ivyiyumviro vyawo, mugabo akagenda nagusa kugira ngo akize agatwe. Aho gameme erega mu bundi buryo nago mengo bihakwa kumvikana, kuko rimwe na rimwe mengo birumvikana. Kugira uti none barankura kwiryoya, barankura ku mutwe, reka nje mu nama, reka ngende nicare mu bandi. Urumva umuntu akagenda akicara hariya mu nama azi neza mu mutima yuko ivyiyumviro vy'uwo mugambwe, ivyiyumviro vyabo bari kumwe atabishigikiye, ubwo akagenda akicara. Kubera iki? Kubera iterabwoba. Iterabwoba ndiko ndavuga niryo. Umuntu ntavuge ico yiyumvira kubera iki? Kubera iterabwoba. Ivyo bintu vyo bandanya uko. Ndabeshe? Ubwo buzima twobandanyamo kuzoshika ryari?
Voilà. Terabwoba. Nta murundi yishira ngo yuzane. Terabwoba. Ibigira umunani. Muri yumvira kuri ico. Ikigira umunani. Ubwicanyi. Ubwicanyi. Nababwiye yuko ubwicanyi buva ku bintu byinshi. Ubwicanyi burava ku nzara, burava ku ishari, burava ku by'amatongo, burava no kuvuga ngo haraba bya bindi byitwa maregrema de compte. Esha akiri 30. Genda uburiye kwizosa ujya muntu. Je ni iki bijya muntu. Ku 30. 30. Umuntu kubera ubuzima bayemwo bubi akemera agasesa amaraso ya mugenzi we kugira ngo aronke 30 gusa. Murumva ahantu tugeze. 30. Umuntu yatinya kukwica. Umuntu baratanga amamiliyoni n'amamiliyoni ngo genda wice naka. Oya. 30, 50 barakwica. Barakunyuruza. Yewe naka yanyurujwe. Arabuzwa irengero. Kumuri bingahe? Vrema nukuri kw'Imana. Je ivyo niyo ndavyiyumviye ko ndasubira nkagira ni none abarundi. Hanaze tubabagire haye abarundi abandi bantu batwise ibikoko bazoba bihenze. Hari ibintu bikorerwa mu Burundi umuntu mu mihingo yindi y'isi nibaza yuko ivyo bintu babitinya. Nko muri Afghanistan canke muri Gaza canke ahandi hantu mbega mana yanje ni hehe. Nibaza yuko ariho babigira. Ahandi hantu nibaza yuko atavyo bagira. Hari ibintu badashobora kugira. Hari ibihugu bubahiriza agateka kazi na muntu. Umuntu bagira bati umuntu bakamwubahiriza nk'ikiremwa c'Imana. Bakamusonera. Mugabo mu gihugu c'u Burundi. Mu gihugu c'u Burundi turafise ibintu vy'agakoko. Kana agakoko nikamyeho kuva kera. Sinibaza yuko basogokuru n'abasogokuruza bari babaye huko. Cyangwa umukuru w'igihugu yavuze ati vraiment je ngiye kubiraba twebwe generation yacu c'est une generation futi generation yononekaye. None bisigura iki? Reka nsubire ndakabumvisha. Ini generation futi bisigura iki? Kuko ari ubundi n'urungano n'umusumwe yaje kundamutsa nawe acarambira ati ati uru rubyaro rwacu ati shaka wemere baramaze kurutegura papa ati musore ne generation futi kizako cyari tuganira bitadasanga kwese iyi generation yacu tumeze nk'abantu twariyebuye twarabagiye. Generation futi bisigura kononekara. Generation yononekaye. None hamwe niyo generation yononekaye. Tutisubiyeko ngo tuvuge turirimbire hamwe ka karirimbo duti turamaramazwa n'akabi twahakoze yamara turaje mu nyonga zawe wewe kigongwe kidakama. Tutageze aho turirimba aho karirimbo ataburyarya uburyarya twabukuyemo. Murabona ko tuzokira twebwe. Murabona ko tuzovamwe n'inkono y'itabi. Bamwe bubaka abandi biyumvira ingene babisambura. Bamwe bari ngaho mu gihugu ntibabona iyo baja ntibabona ivyo barimwo. Abandi nabo bariko bishirira mu mifuko yabo gusa. Muribaza yuko twobaha amahoro vraiment tubaye muri ivyo bintu. Tubaye muri ivyo bintu
iyi generation yacu umukuru w'igihugu avuga ati generation yanje ni generation irifuti nanje nihweje iyi generation yacu atagikozwe c'est une génération découragée c'est une génération désespérée c'est une génération en ruine c'est une génération sans espoir et sans repère reka ivyo bintu ndabivuge mu kirundi bantu b'Imana reka nsubire ndabivuge mu kirundi une génération découragée ni une génération n'urunganwe une génération découragée ni urunganwe rw'abantu bihebuye cyo ni kimwe ugiye kuraba nk'abantu bari mu nkambi z'impunzi abantu bariko barahunga ubu abantu bariko barafatwa nk'imihimbiri kandi bari bafise iwabo bumva ngo bariko barimba inzahabu bara amakorota n'ibindi voilà iyo generation ugasanga uwo muntu ari ku mujengo iyo découragé ni generation y'abantu bacitse intege generation désespérée generation y'abantu batagira ivyizigiro vya kazoza generation sans repère generation y'abantu batabona iyo bariko baraja batabona imbere ingene hameze naho bavuga ngo imbere ni heza ni generation y'abantu batabona imbere ingene bimeze generation en ruine generation itera yononekara nayo nyene voilà generation sans repère twarize ibintu muri mathématique ngo repère orthonorme sinzi ivyo sinzi ingene bimeze ngo repère ariko nafaje mu jambo sans repère iyi tugira icerekezo kirihe ufatiye ku buzima tubayemo kirihe icerekezo kirihe fara ubwicanyi ubwo bwicanyi bworeka kubaho gute abantu babayeho nabi fara icu munani imigwigwana none ubuhoho imigwigwana umarema umuntu umwe niwe yavuze ngo la guerre doit être justifiée ngo il ne faut pas faire une guerre sans justification non la guerre doit être justifiée utegerezwa kuba ufise impamvu yumvikana kugira ngo ugire intambara hanyuma yemegwe ni gake uzogira intambara ikemegwa voilà amakungu arashobora kugufatira ibihano kubera iki kubera wagize wakoresheje inguvu kumbure wagiye kurwana naho hari abantu kumbure bashobora guca mu ruhande bakagushigikira mugabo ivy'intambara ntibyemewe mu majambo make none ubu dufatiye ku buzima turiko turabamo abantu bakaba bariko baja mu ishamba voilà abantu bakaba bariko baja mu ishamba bakaba bariko biyumvira ukuntu nabo bogira impinduka y'ibintu by'ubube gito biriko birakorwa nimwiyumvire abo bantu ntibumva yuko ubu bafise ivyo buririrako Somos